hari ikibazo bambajije umengo bakimbajije mu Kirundi. Hari ikibazo bambajije kijanye no kwikeka aba Ex-Fab. Aba Ex-Fab rero bariko barabavuga harimwo abahutu n'abatutsi mugabo bashatse kuvuga abatutsi. Hariho ini philosophie ou une opinion bashatse kuvuga aba Ex-Fab tuzi neza yuko cari gisoda cyakera kitaravangwa mugabo harimwo abahutu mwakiriyezo miye bariko baravuga aba-Fab bavuga ati n'abatutsi gusa nta kindi iyo vocable nagiranda ndayitange ku muco iyo bariko baravuga Fab bashatse kuvuga umuntu abasirikare b'abatutsi siheze wasanga abasirikare imbere bafite amafuta ku makuru basanga bafashwe n'inzego ahubwo umunsi wo kurahira hazoza igitangaza barasiguriye